Imana yaraduhaye umutahe ukwiye kugira ngo kibe igihugu gitunze cyane. None rero nkuko twari twabimenyesheje, ubu turi mu nzira iroresha Burundi ku gihugu giteye imbere. Uvuga yuko tubanza twebwe nyene guhingura ivy'Imana yaduhaye, tukabanza gukoresha ibinyene Imana yaduhaye. None rero turashima ko yatwuguriye amaso tukabona itunga twari dufise, kuko murazi yuko abanyamahanga abakoroni baraje barimba barigira ntibigira batwibira iryo banga, ndetse harabayeho n'abarundi bimba bakaduhisha ivyo bashoye amahera agahera hanze ntigira agaruka ku gihugu. None ubu rero Imana yatwuguriye amaso turabona, turayishimiye cyane. Uno munsi nubugira kabiri ubutare bushotse ku mugaragaro. Bushoka ku mugaragaro nico cerekana ko ari itunga ry'abarundi bose, nuvuga Uburundi burashoye, Uburundi burashoye. Naho abari ishira hamwe rinaka cyangwa ari koperative naka yimba izina ry'abarundi igashora izina ry'abarundi. None rero no munsi ni byiza cyane kuko dushoye mbere ubutare bufise n'agaciro karushirije kuri burya twari bagushora, kuko harimo coltan, harimo cassiterite, harimo wolframite. Ubwo butare rero tubushoye kugira ngo buramire abarundi, kuko amahera azovamwo ni amahera y'agaciro amwe atuma tutakugura ibintu hanze. Azoshika shike mu banki nkuru y'igihugu ko arico kigega cy'igihugu, hanyuma abarundi ivyo bagura tudiyafise ngaha baheze babigure. Kandi ivyo dufise ngaha akamaro ko kuja gusesagura ayo mahera ngo tuje kugura ivyo dufise ngaha, kandi ko ndabivuga hari ibintu tuje kugura hanze kandi ngaha twari tudifitiye. Rero ku barundi nuko bokanura, ubu turabibonye. Ubu dutanguye dukoresha intoki mu kwima. Cyane cyane ndanezerejwe nuko ari bwa butare bumwe twavumbura mu Kirundo butari buzwe. Abenshi muri buka bavuze ngo ndumunyakinyoma, ndabesha ngo sivyo, none baravyiboneye ngaya makamyo bwa mbere baratanguye gushoboka. Bwa mbere bavuze ngo turabesha, ariko ubu barabonye uko ari byo bishoboka. Abarundi rero bategere neza. No munsi rutanguye twimbisha intoki, aho tuzokwimbura amahera avamwo nayagura mu mashini, twimbisha mu mashini. Hanyuma ugira gatatu murumvise yuko barajeje kumenyesha ko bamaze no kugura mu mashini amwe avangura coltan ikaje kwayo, cassiterite kwayo, kugira ngo dushore ubutare bw'inovu. Tuvuga tuti ngo buvanze n'ubw'inovu, kuko kare bagira ngo batuguriye cassiterite tugasanga harimo coltan, ugasanga harimo inzahabu. None urumva turatanguye aho tugura mu mashini yo gutandukanya kimwe kimwe cyose twacu. Mu nyuma hazotegere tuvuge tuti mbega urya coltan ikogwa mwiki, tuca tugikorera ngaha nyene dushore ico abandi bakora. Bimwe byose rero ugenda ku ntambwe yavyo, kuko narumvise ko ari nabavuga ngo uru n'uruhombo ngo gushora. None tureke kurya ngo kubera ngo bitunganya neza. Hari abavuze ngo n'uruhombo ngo Burundi biriko barahomba ngo kubera gushoye ngo ibintu bidahinguye. Je naciye mvuga nti mbega burya ufise intete z'ibigori utagira urusyo arukeneye kurya ifu mugabo, none kutagira urusyo ucubura ry'intete, hanyuma ugashora ko n'intete nkeyi ugaheza ukagura rwa rusyo kushika bigenda neza. Natwe rero nitwishinge mugane gajeje ko ari shetani bishaka kuvuga ngo tubihebe dusonze kuko twari dushonje. Mugabo ubu hari ikigira gihinduke, abarundi batanguye kwimbura wa murima wabo. Ikindi novuga, narabonye uko umenga hari abantu basimvye umutima abo bari barigaruriye ubwo butare, bahora bwimba bagashora tutanazi nuko bashoye amahera agahera hanze. Ubu rero nagenda babwire yuko tugiye kugira amasezerano hagati y'amakoperative cy'amashira hamwe yimba n'igihugu. Nivyo hari ibigoye kubera twasanze ntiturapima nk'ubu ngo tumenye tuti mbega dufise ubutare bungana iki bw'ubu bwoko, bufise agaciro kahe, kugira tumenye amahera we wazanye duce tubegere tuzogabura. Kuko urumva igihugu kizanye ubutare nawe wazanye amahera, ntibirakunda. Ubu abaza bose tubona umenga nabazana umutwe gusa wo kwima.
ico gihe rero dushaka guhinyanyura amasezerano ku buryo leta ariyo iri kwirimba mu gikoresheje abantu kuko leta rega ni twebwe nyene n'abarundi n'abantu irashobora kwimbara tukarondera abahinga babishoboye leta ikabakoresha hanyuma ikabahemba mu mwimbu wabonetse nivyo tugiye gukora rero yaba koperative yari ifise uburambe muri ivyo bintu izokora ifitaniye amasezerano na leta muga leta nizo biri kwirimba ko no murima dusoroma hanyuma iyo koperative yazanye ubuhinga nayo birumvikana yuko izo bihembwa hanyuma abakora nabo n'abarundi bazabikora bikora nabo nyene barahembwa kuko bariko barasoroma uwo murima w'u Burundi rero bari basanzwe bari muri ico gisata ntibase mu mutima mugabo hari habo twasanze baduhenda hari abatwemereye ngo bazozana ubutare none umunsi bataratwereka kugira ngo bimba banyegetse rero abo tuzovuga tuti mwe ntacyo mumaze ntacyo mwunguka hanyuma n'abahora bashora ubutare rero baciye mu kinywabi nabo nyene bamenye yuko babarundi bakanuye mbere nagira asubire kwibutsa narabivuze igihe nagirisha inama abimba ubutare bose uwo tuzosanga afise ubutare butazwi na leta bacamenya ko tuzoca tubufata tubugira ubw'igihugu uwo tuzosanga n'umurundi mbere nagira mbwira abarundi ndabemerere yuko uzotora umuntu afise ubutare atabumenyesheje leta yuko tuzoca dufata ko ari nkuko yagiye kubwimba tumuhembe umurundi azobutora aho bunyegeje hose tuzomuhemba nkuko ari nk'ubutare yagiye kwimba umugurire akundi kugira ngo dutuze iyo ngeso yo kunyegeza cyasabye n'abarundi bose bave hasi barondere umuntu wese yo bari kwarimba ubutare bidaciye mu mategeko igihugu kitamuze kuko nitunga ry'igihugu abandi n'abafise amatongo arimwo ubutare no bibutsa yuko ubutare nitunga ry'igihugu Imana yaraduhaye ubwo butare ibushira mu itongo agiwawe amatongo yose na y'igihugu Burundi bugizwe n'amatongo yose y'igihugu ubutare sigwawe itongo uraririma muga ritongo n'ijyu Burundi hajya twese ni ntizo kuko turisigire n'abazovuka mu nyuma mugaba babimenya bafise amatongo kubera tuje kuhimba udasubira kuharima turaguha umuzibukiro kugira ngo uje kurondera handi urima mu gihe turiko turabukoresha mugabo yo bahejeje kwimba ubutare mu bisanzwe iryo tongo bacari gusubiza bahejeje kubwimba mugabo umenye yuko ahantu uri hari ubutare sobwi wawe wewe utwara urima hejuru ko hariho nabandi nabonye babonye hari ubutare baca biruka kuhagura ngo habaye wanje nabimenye yuko aho kwagura hejuru niwe ubwo butare ubw'igihugu ntazavugere ngo nahaguze ngo ni wanje ya ibirimwo igihugu rico kimenya ico kizokoresha ubwo butare rero nakanyamuneza ku Burundi kandi nongera nteri intege abarundi ntajya basubira kwidodomba nitwe twari twarahumirije iraboneka yuko mu Burundi hagira hace aho bukera dukora imigambi ijanye n'iterambere kuko tuba tufise amikoro Imana yaduhaye.